twabonye canke abandi bamwe bumvise kwisohoka rya bamwe mu banyamurenge bashoboye kuba bosohoka muri kino gisagara ca Uvira bakaba batanze impamvu yuko ari iterabwoba bagizweko n'abakongomani canke se na leta ya Kongo ku kuntu bari bamaze kwifatikanya n'aba M23 ariko akaba aricyo catumye bashobora kuba bosohokana n'izi nyeshamba za M23 bimeze gute nibyo tuguma tuyage ko muri no mwanya ntandaguha umwanya Kodi turamutse bakadukurikirana. Icambere ndaramukiye cyane wowe MC Benita ndanaramutsa cyane abantu bose muri kumuradukurikirana ndibaza ko mukomeza kugubwa neza mukomeza kubona koko kw'Imana shimire cyane abagiye gusenga bakanadusengera kandi nizera yuko vyagenze neza. Icambere nuko tugiye kubana neza makino kiganiro MC Benita tambo bivuga ati bamwe mu banyamurenge atari bose mu basohotse igisagara ca Uvira mu gihe inyeshamba zari zimaze gusohoka batunze agatoki leta ya Kongo ko basohotse kubera ko hariho ngo umupango mubisha canke iterabwoba ikoranyirwa ko yuko bashobora kwicwa mu bene igihugu ba Kongo ndetse n'abanyamurenge. Ubu rero abanyamurenge bariko barabona ko atari abene igihugu ba Kongo niko donc nivyo ariko barabona kubera bavuze ati bamwe mu bakongomani bakora ko bazoca batwica kandi nivyo kuko bari bashigikiye ziyanyeshamba zari zice kwiba ubutaka bwabo kandi bamaze no kwibonekeza bamwe bakira M23 bagize burya M23 ihavuye nta mahoro bari kwagirana. Ibi nivyo kandi nivyo kabisa ko niwobana neza n'umuntu wabonye ko ari umwasi wawe arimo bariko barakwica bagutoteza mushobora kubana neza rero aba banyamurenge mugabo twagiye gutohoza amakuru cyo dusanga hariho n'izindi mpamvu zatumye basohoka ngaha mu gisagara ca Uvira ariko se abanyamurenge bose hari abahagumye bamwe bitwa Kagara bamwe badashigikiye umugambi umubisha w'izinyeshamba z'u Rwanda hari abahagumye umwe mu banyamurenge twashoboye kuvugana yavuze yuko gusohoka ngaha mu gisagara ca Uvira ni kamesaje gato yanyandikiye ati mu vyatumye basohoka ngaha mu gisagara ca Uvira nuko abanyamurenge bose bategetswe n'izinyeshamba kuva mu gisagara ca Uvira bakerekeza hehe muri Kamanyoro. Ati uvyemera uvyanka umunyamurenge wese ategerezwa kuja muri Kamanyoro avuye muri Uvira kubera ko wahashobora kuba ibibazo bikaba ku banyamurenge niko umuhari w'izinyeshamba wababwiye. Ubu rero tuvugana abanyamurenge benshi bamaze kuva mu gisagara bo bibereye hariya muri Kamanyoro. Ayo makuru nayo kuri kubera ko tumaze kuba dutohoza 100% ko M23 yavuye muri Uvira nubwo bataraheza kubikonfirma nkuko vyasohowe na buramatari w'intara y'Amajepfo Perusi Harusi nyambara uko amazina y'abaranagoye sivyo Perusi urumva ariko ibibonekana n'amaso nuko inyeshamba zamaze gusohoka miki gisagara. Rero aba banyamurenge gutegekwa yuko bategerezwa kuhava kuko nubundi igihe umuntu atwara ahantu utamukunda cemwe amusi ivyo ndahurizako bategerezwa rero kuhava ahubwo igikuru si kugenda kw'aba bantuzenya aba banyamurenge umusisanguzi muganda twahoze yavuze ko ariho benshi baje bazanwa yaziyanyeshamba sipre mwavyumvise kugenda kwabo rero ni nkuko baje ni ibintu bisanzwe ahubwo turabe ati nyamba zino nyeshamba zave mu gisagara ca Uvira umutekano waho wimeze gute ntizishobora gusubira kugira hama menace ngambo gisagara ca Uvira. Amakuru tumaze kwegeranya yose aratubwira yuko inyeshamba zimaze kuva mu gisagara ca Uvira zimaze gukorona buri kimwe cazo zaciza kwiyegeraniriza muri Kiriba Ondesi. Ugiranije kuraba Kiriba Ondesi ahantu iri ni hafi cyane y'igisagara ca Uvira. Bisigura yuko umuzarendo umu FRDC umusirikare w'umurundi umusirikare ahaturuka hose ari ngaha muri Uvira cyangwa mu cyungararo yaho kumera amagabo kubera ko aduyi baracari kumwe bakiri muri Kiriba Ondesi ahubwo nibaraba uburyo bashobora gukura zirinyisha muri Kiriba Ondesi kuko amakuru tumaze kuba duhabwa n'abari ku mirongo y'urugamba batubwiye yuko inyeshamba zose zamaze kuba ziyegeraniriza muri Kiriba Ondesi ndetse n'ibigwanisho byose biri très lourd biremereye cyane byose niho biri ngaha muri Kiriba Ondesi.
uno munsi batayikuye ngaha muri Kiribaho ndese bashobora kugaruka nkuko kumva n'uno munsi mw'ijoro bagarutse. Rero icambere nuko batokwijajara abene gihugu birinde gusamaza abasirikare zijya vibe c'est vrai kuryoherwa ambiance c'est bon mugabo barabe ntibasamaze abasirikare. Ikigiye ikorwa ngaha mu gisagara ca Uvira niki ntihakorwa ibikorwa vya gisirikare ahubwo abene gihugu batuje babanza barindira kugira aduyi bamurabe neza ko hajya murabizi inkotanyi ko zitoroshe leta y'u Rwanda ntiyoroshe ari ukuntu yemfiltra ku buryo budasanzwe. Uno munsi rero ikwiye gukorwa sikindi nikwe dukwiye kubona bene gihugu mabarabara kuryoherwa nibo bashobora kuryoherwa mu mutima ahubwo nibarabe atkese zinyosha bane zishobora kugaruka kugira ntizigaruke canke ndizo wazashizeho ibindi bintu bishobora kutugira nabi ibiturika sivyo sima nige kuba ko ariruka bazi uko zimenyesha bazihavuye nta byiza bazibifuriza bati igikomere ni kihe no kuraba uburyo zimenyeshamba zitagaruka mu gisagara ca Uvira. Wazare ntegerezwa kubishiramo iki ingufu FARDC itezo kubishiramo iki cyane cyane igisirikare cy'u Burundi kirakwiye gushiramo ingufu ngaha kuko ivya Trump mwaravyubahirije. Trump naco azobagira byarabonye ko muri abana beza mugamburuka ariko uno munsi basubiye kugira amaminasi nga mu gisagara ca Uvira uzosanga imigendanire y'abari muri Uvira n'abari mu Burundi idashoboka. Narijya hari ibidandaza vyinshi abakora ubudandaza ruto kwambikanya imipaka mino misi bari bicaye. Dukeneye kurinda igihugu cacu tukirindiye hehe aha mu gisagara ca Uvira. Nyamba zino nyishamba zavuye ngaha muri Uvira nasiguye impamvu zihavuye. Turabashimiye cyane cyane n'amakomeye amashi ni nguvu zacu ni nguvu z'abarundi ni nguvu z'abakongomani ni nguvu z'abazare ni nguvu z'aba FARDC murakwiye kubigirirwa kwa mashi kuko zini nyishamba nta gahunda yo kuva muri Uvira bari bafise. Ariko ivyo mwakoze turabonye feedback turabonye yuko ivyo mwakoze donc vyazanye umusaruro. Bona kodi utarabandanya twarabonye ibitangabo byinshi bariko barasabwa ko bosohoka muri kino gisagara ca Uvira. Ese uyu munsi ni giki cyatumye bemera ko babosohoka? Urakoze cyane iki kintu nakivuze ariko kandi gisubiremo. Premièrement ikintu cyatumye bava mu gisagara ca Uvira nuko imisozi yose hana mu gisagara ca Uvira yose yari yamaze kuba yambagwa abasikari b'abarundi abakongomani n'abazarenda bari bamaze kuba bambara igisagara ca Uvira. Urabizi yuko kira modoka yose nyinshi ziduze zagwa muri ambuscade. Makobora urabizi yuko inyeshamba zakubiswe kugeza naho biba bibi cyane. za point zero hariya muri Fizi zarakubiswe zirashaya ku buryo yaho abazarendo badeborda twigwaneho proclama yuko bafashe point zero. Abatwigwaneho b'umutwe muto baca bashora y'umutwe baca babamena imitwe. Aya makuru twarayabahaye. Point zero yari yamaze kuba umutwigwa niho bamuremye nk'uko wari tubari hareje mu misozi. Nta nariyezo ihari urumva bariko barakubitwa nabi batose. Makobora urabizi ngene byari bimeze. Makobora nayo ni mu buce bwapfiriyemo abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Tuje muri Lac Tanganyika bazanye amavedete atari iminsi ngaho haciye. Ayo mavedete nyamba bazanye 10 harasigaye nk'abiri. Niyo twabonye byari bariko barapakira imiduga bariko barasubiza iwabo mu Rwanda sivyo. Tuje muri Paul Karundo abizi yuko ryari baheruka kubombarda inzu iri kiraberamwe amanama baba ofisiye y'Abanyarwanda bo muri ziya nyeshamba. Urabizi ko baba bomeza kwatera ibibombe benshi barahapfira ku buryo imodoka ziva Bukavu zije kujyora iki ibiziga. Ivyo urabizi warabibonye. Ibi bintu ko batari bwa proclame kuva na mbere. Mbega muri Uvira cha twibaza ati bahava kangahe kubwa mbere batahavuye uno musi bavuye kubera iki. Ucuvuga ati ngo barandikiye Antonio Guterres secrétaire général wa Nations Unies kumwandikira no kwicugoye kuterekana yuko bakubiswe bananiwe. Kindi mwomenya yuko nuko ikirere coco nta ninyoni yabo yari yemerewe kuduga mu kirere. Ikirere cyari kiho kira controlwa na leta ya Congo. Rero mu gihe uriko atakiri ufise
biba vyoroshe cyane gutsindwa neza cyane biba vyoroshe ngene no kuri avance sivyo rero kuvuga yuko bavuye Uvira ngo ku bushake ivyo bintu mufute mu mutwe ahubwo basiye ko bose bazobaroha muri Tanganyika kuko tekinike ya nyuma yo guhungira muri Tanganyika ibintu nabivuze mente fois ndavuga ati zinyeshamba ziravyera b'imisozi yose igafatwa ahantu bazobasikara yo guhungira ni muri Tanganyika gusa hanyuma naho muzohungirayo abo basore ba Neva ntaco mwobajyana boca bakosora sivyo ikintu ca mbere je nabavuga ndanabibwira abantu sinzi ko abamvetro bumviza bino biganiro yego kuba neza muri Uvira manzo bane neza na Neva mukundane mu b'incuti utabana neza na Neva yaratitije amahanga yego Neva yaratumye Trump atora agateba aricara arasubira mu plan ya panze Neva yaratumye utani yose ita control yaratumye za NATO zose zifata umwanya ziricara kubera iki General Neva rero kuba muri Uvira utari inshuti ya Neva umva mutaha abagenzi biragoye cyane kandi yarababuriye abenshi sinzi ko mwabonye ikiganiro yakoranye n'umumenyesha makuru kuva muri Amerika muri White House yarungitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramubwira ati genda ukorana ikiganiro nande na General Neva bamutumye kwa Kisekedi bamutumye kwa Kagame bamutumye kwa Museveni bamutumye he kwa General Major utagashirako kwa General Major Neva ati genda mukorana ikiganiro ni ikiganiro Perezida w'u Burundi yerekanye mu buhinga budasanzwe iki cyane mu kwishura iki nk'ibibazo umunyabwenge cyane ni umunyabwenge abantu bumvije kiya kiganiro murashobora gukomera amashi Perezida w'igihugu cy'u Burundi neza cyane kubera ubuhinga yerekanye mu bintu byo kwishura ibyo biganiro kuko babimenyesha makuru namenyesha bakuru mu bya politiki baba bafise udutego twishasi tuntu twishima gutegatega wihenze gatubuye ariko ku bantu bumvize kiya kiganiro ahubwo naza kugihiga ndakibasangize kuri entertainment bagikurikirane neza ikibiraho bumve nyene ibintu je bigenze binakunze tubafashe kugishira mu rurimi bose bashobora kumva yego ko Dido Black reka tugarukire kuri bano abanyamurenge bariko bavuga ko batega ko ubwoba eske nk'ubu byoshika bikaba uko nyine ko baravuga ko bariko batera ubwoba canke bose bakagira umwe bica canke bamwe bica ho gigwa kingaruka ku banyagihugu b'abakongomani canke icambere ibintu byo mu ntambara umuntu apfuye ntwita ubirekera mu bonyene inyuma y'intambara haba evaluation kuko bamaze kureka bakaraba ibyaha by'intambara ubu rero iyo mu ntambara upfuye mu mishuhirano gusa nuko atacubazo agapfuye kabazi mugabo ibi bariko bariyumvira abagiye nibajya nyine baba M23 nibo bimutse kubera ko warabacungereye si hari ko urabizi no kumuhava babanje kwiba none abivye ni bande abasahuye ibintu ni bande sibajya abanyamurenge nyene sibajya wa M23 nyene bagiye basahuye kuko na plaque solaire bayimanura ku nzu yego ibintu mwage murayibona rero nyamba uno munsi hari abanyamurenge babonekana cyane mu bikorwa bya M23 by'ubwononyi wumva yo guma muri Uvira gute biratahuritse kandi bitavuze yuko muri Uvira abanyamurenge bose bahavuye sivyo bahari habakihari rero navuze ko ivyo atari byo biri priority ahubwo nibarabi gitumenyesha zitogaruka nyamba bari kiri bawo ndese baduze drone ese gatoya utarabandanya kwisoka rya kabiri ryizinyesha muri kino gica Uvira isoka rya mbere kuko rya mbere ntibasohotse barabeshe yego barabeshe baravuze yuko basohotse ariko basiga bamwe bashaka ngo n'abapolisi ngo bashyize kugira ngo bacunge eske ubuhoho nta bo baba ariko bavuga yuko kuko hari amakuru nabonye cyangwa n'umusozi ngo zigeze kugacishamo gato ariko ati hari abajene basizwe bambaye iteni z'inyeshamba eske hoba byo bari byo nyene bo bari basigaye umva mu gihe baba basigaye naho fikete yuko zanyeshamba zitegerewe kugaruka nkuko byaba iyo ni petit problème kuko nabonye abazanye bamaze kwashika mu gisagara no mu M23 muri 2023 mukumva umuzarendo yahashitse uca mwiruka urumva ivyo nitwo bitebako baca biruka baca bahunga rero kugaruka kwa M23 wabyo yisaba izindi ngufu
kandi ntigisobanuye ko bazoba bahananye n'abazoba bicaye. Kuno munsi haca hapangwa iki ukuntu akarere gakorwa. Niko ndavuga ati strategy ya mbere bakoresha ni ba bombarde hajya batumye, hajya binyegeje muri Kiribawondesi, babarase, babashwiragize, bizotuma n'ingufu zo kugaruka ino muri Plaine de la Ruzizi bibagora cyane, kuko deja M23 burya ugerageje kuraba inzira yo guhungara yasigaranye naha Gatonso ko muri Plaine de la Ruzizi, nta kandi bari bafise mu misozi ntibajaye, bari bafise Gatonso konyene, ariko kabafasha kuja za Kamanyora, za Bukavu byoroshye cyane. Gapo kwa mama separoka siko bimeze, uno munsi ntashobora kwinjira aho bashaka, ko deja bakimara kuva muri Uvira, kandi rero ushiremo n'ubwenge ituma bava muri Uvira. Burya Uvira n'agace kari très stratégique kubijanye n'izi ntambara zo muri Kongo. Uvira benshi baravuga yuko Uvira ariko rufunguzo rw'izi ntambara, nagasagara gato mu byo bamaze gufata, mugabo kari très stratégique. Irya mbere kari ku Kivuko, urumva ico ni cambere, kari ku Kivuko, kari hafi y'igihugu cyo Burundi. Ivyo rero mu bishira ahantu gusohoka muri Uvira kwizinyeshamba si kubera bavyishakiye, ubwa mbere barabibeye ego, ubwa mbere byogira impamvu kubera Trump ariko aravuga ati mitezo gusohoka, bari batinye iki ibihano vy'amasezerano ya Washington. Ivyo turabivivuye birumvikana. None uno munsi wodukurikirana uvuga ko bariko barasohoka kubera iki? Trump ntiyarekeranye, never aravuga ati nyamba Trump abona yuko ataje gushira mu ngiro, nico gihe naho kandi twebwe cyo kwikorera ibintu tubishire mu buryo. Nivyo muri rusange nosigura. Merci. Reka ndagushimire cyane kuri The Black ku muco uduhaye kuri zino nyeshamba cyangwa se kuri bano banyamurenge. Reka ndagusabe wowe uriko uradukurikirana ukomeze kubana natwe, ufise ikibazo baza commentaire n'ikibanza twabasigiye cy'iteka, mushobora kwandikamo amayide yanyu mukatubaza cyangwa mukatubwira. Nimba naho wifuza kuja muri group turabona ibiganiro bitandukanye, inimero zirasigwa kuri ekran zanyu murazibona, cyangwa se mushobora kuba mu kwandikira umwe mu babijejwe. Kandi abashimire cyane rero mwese mwadukurikiranye, naho ubutaha mu bindi biganiro murakoze.